UEFA Champions League iraza kwibandanya novuga ngo kuri no muzi wa gatatu nyene Bukayo twari tuvuye kuri equipe ya FC Barcelone na Paris Saint-Germain ndetse na Atletico de Madrid ndetse na equipe yande ya Liverpool. So amajoro y'ibitangaza araza gukomeza barakomeza nyene mu mikino yo gusubiriza mu gisagara c'Munich niho amaso ari niho isi hanze amaso bati umudaga araza kuba bigenza gute bati Espanyol araza kuba bigenza gute. So match iraza kuba saa 3 Real de Madrid bahagurutse ku munsi wejo ndetse anatanga n'ikiganiro kuba ndetse n'abamenyesha makuru witwa Alvaro Arbeloa aherekejwe na Jude Bellingham aravuga ati icyo bidusaba ati biradusaba gukomera mu mutwe bidusabe gukomera kuri buri mukinyi cyitwa individualisme ati bidufashe gukomera mu kucitwa collectivité ati ndetse no kucitwa physique. So ati narabaye Munich ati narakiniye Munich plutôt ati ndumukinyi ati ndaza uburyo ikibuga Allianz Arena kigoye atari ko je n'abasore banje ati twamaze kubivugana ati gusubiriza Aurelien Tchouameni ntafise ati ndafise izindi option ndafise abitwa ba Fede ati ndafise Kamavinga na Thiago ati barashobora kuza bakakina uwitwa Vision Company nawe ati nta kindi kintu bidusaba ati nugukina umukino nkuko tutigeze duhura na Real de Madrid mu mukino w'ibanze. So match urayibona gute ku kibuga Allianz Arena Real Madrid na Bayern Munich? Apologize ndaza ko ndayivuga mu bice nk'ibiri canke itatu. Reka mbere kuri mentality nabonye ndavuga kuri equipe ya Real Madrid ndetse na mentality nabonye kuri equipe ya Bayern. Brother Bayern rabizi ko yatsinze igitsindo 2-1 batsinda equipe ya Real Madrid ariko barabizi yuko atana kimwe kirarangira kuri equipe ya Real Madrid. Twabonye kenshi cyane tubona equipe ya Real Madrid ari ya equipe imeze nabi ari ya equipe itari kiratsinda ari ya equipe ubona ko iri muri meforme ariko hagera muri UEFA Champions League bakazakwitwara neza cyane. Nta numwe yari yiteze kubona equipe yitwa Real Madrid izigasezerera equipe yitwa Manchester City. Nta numwe yari yiteze kubona equipe yitwa Real Madrid iza igasezerera ama equipe agiye akomakomeye ku mwaka wahera basezerera ama equipe nka za Paris Saint-Germain ndetse n'andi ma equipe kandi ukabona yuko ari ibintu bivuye de nulle part mu gihe tutari ko turabona equipe yitwa Real Madrid iri capable yo kuza kwitwara neza cyane imbere y'ama equipe baba ariko barahura ku bukomezi bwayo. Ariko Bayern iyo yirafise iyo mentality kandi bafise nako kana bibukira ko yuko UEFA Champions League equipe yitwa Bayern nako Real Madrid yatwaye bari basezerewe na Real Madrid muri demi final bavuye ahantu buri muntu wese yavuga ati eske Real Madrid itsinze gute Bayern. Ndavuga bitwa ba Jose Mato ndavuga bagiye batandukanye aba Vin Junior ndetse bariko baritwara kundi gutandukanye imbere ya equipe yitwa Bayern kandi ubona ko Bayern ariyo yari ifise ubukomezi imbere ya equipe yande imbere ya equipe ya Real Madrid. Bivuze ko rero ivyo bintu byose byarakoze mu mutwe kwa Bayern barabona yuko mentality yiwabo atari ya mentality kuye guherera muri matchale ngo motif ngo nuko bagiye kwakira match ruturu iwabo ahubwo baravuga bati nivyo twakinye match are tuyikina neza cyane atariko tugomba no gukina match ruturu neza cyane kurusha uko twakinye match. Bivuze ko mentality iri kwa Manuel mentality iri kwa Vincent Company mentality iri kwa Harry Kane iyo mentality maze kuba isangirwa n'abakinyi benshi cyane aba Alexander Pavlovich aba Joshua Kimmich bamaze kubagira mentality y'abaganya bamaze kubagira ya mentality bavuga ati never give up tugomba gukora akazi peu importe resultat twamose imbere ariko tugomba kuza tukakora akazi imbere ya equipe ya Real Madrid bugira kandi kugira ngo tuze kwihasura ikibanza kimeze neza cyane muri demi final. Kwa Real Madrid nabo barabizi barabizi neza cyane ko bagiye gukina na equipe nayo yabagoye muri match kandi n'ubishobora kubagora kuko babakinyi babagora n'ubu barari kandi barakomeye kandi bameze neza cyane banabikoze no muri weekend wanashima ariko hari hako kantu ko kwiyumvisha kuri equipe ya Real Madrid yuko nabo onere Real Madrid turi hara Madrid turi ya equipe yibitangaza turi ya equipe yakoze ibitangaza katari gaki muri UEFA Champions League turi ya equipe yatwaye ibikombe 15 vya UEFA Champions League turi ya equipe ari ibikombe twanatwaye atanu umwe duhana yo mahiyo kandi turi ya equipe twakoze dero montada zigiye zitandukanye kuma equipe agiye atandukanye tugakora akazi kadasanzwe tugatwara ibyo bikombe. Nabonye interview yitwa Arbeloa ati tugomba kuja gukina match itandukanye niyo twakinye muri are ati j'en suis conscient yuko dushobora kubikora kuri Allianz Arena. Amajambo y'abitwa ba Kylian Mbappe amajambo y'abitwa ba Vinicius Junior ati turi ready kuja gukora akazi imbere ya equipe ya Bayern. Bivuze ko mentality kwa Real Madrid ndetse na mentality kwa Bayern ni mentality zigomba kumera coke ni mentality z'abaganya si ya equipe imwe ivuga iti ngiye kuzibira ngo nararonse bijya bitsindo si ya equipe ivuga iti ngo ngiye kudefanda ngo kugira ngo ndefande equipe yitwa Real Madrid kwa Bayern bavuga ati natwe tugomba kongeramo ibindi Real Madrid kavuga ati tugomba natwe gushiramo ibindi bitsindo. Bivuze ko igitsindo kimwe Bayern zigamye
ntabwo ari igitsindo kinini, ni igitsindo gituma ya ekipe yitwa Real Madrid iza gukina, ya ekipe yitwa Bayern iza gukina, kuko barabizi neza Bayern bakabona mu ico gitsindo, barabizi ko bazoba babaye draw. Ekipe ya Real Madrid barabizi ko bakabariwe n'ico gitsindo, bazoba bariko barashiramo ikinyuranyo c'ibitsindo byinshi biza kubasaba ingufu nyinshi cyane kurondera. Rero muri rusange nuvuga yuko first of all mentality iri mu ekipe agira kuri abiri, yaba Bayern yaba ekipe ya Real Madrid, ni mentality nuvuga ko isa n'imeza cyo kimwe, igomba kutwereka urukino igihe cy'isaha 3 z'ijoro, urukino rumeze neza cyane bwana. Apologize. Icya kabiri ngomba kugaruka kuri lineup y'uwitwa Alvaro Arbeloa. Nivyo baza kuba bakina badafise uwitwa Aurelien Tchouameni, umwe mu bakinyi nimero 6 Real Madrid ifise, waje no kurondera uwundi uza gusanga rero brother ati dufise amachoice menshi cyane yo gushiramwe abakinyi. Ndavuga umumenyereza Alvaro Arbeloa yavuze ko afise Kamavinga, afise Thiago, afise Valverde, baba Kamavinga, aba ba Ceballos, aba ba Pitar, aba abakinyi benshi cyane hagati mu kibuga. Ariko brother kubwanje ndakora ku buryo equipe ya Real Madrid ikuye kuba yonashiramwe n'abakinyi. Nivyo ariko baravuga itangura mu kibuga cy'uwitwa Ferland Mendy, waza kuba Cavalengo witwa Marco Olise. Navyo nivyo tunindiriye kuba tunaraba kuri nimero 2 ya kinya match nziza cyane kuri Bayern, ariko kuri muri weekend ntabwo bamukinishije, ariko n'ubundi bivuze ko n'ubundi agomba gutangura kuri rukino mu izamu, n'ubundi n'andi nta kibuza. Antonio Rudiger agomba kumwasosiya n'uwitwa Eder Militao ko nabonye kuri lineup, ariko Eske Dini Huijsen yari yakinye match mbi kwa Bayern ku buryo nawe yoza guhinduka, ariko twabonye Eder Militao nawe aza akaba wa mukinyi yatanze akazi kadasanzwe. Rero gutanguza Eder Militao muri defense nta kintu kinini nza kwavuga nini, ariko niko ndagomba kugaruka kuri nimero 6 apologize. Nimero 6 ni ya nimero canke ni ya hall ituma ya defense ibiri itekanye, ibiri muri kagahemwe novuga yuko tugomba gukora akazi twe nka defense, ariko tugakora akazi gasigajwe na nimero 6. Bivuze ko wa nimero 6 wabo agomba kuba ari wa mukinyi ari makini, ariko tukaraba en contre ya match bagiye gukina. Ntabwo bagiye gukina na equipe ikina counter attack, ntabwo bagiye gukina na equipe igira, bagiye gukina ahubwo na equipe nayo yubaka hagati. Yego birabanga ngo bagakora kwizo counter attack, ariko barubaka hagati. Ndavuze nka equipe ya Bayern. Bivuze ko hari choice nyinshi cyane. Federico Valverde sindiko ndamubona aza gukina kuri nimero 6, kuko nyimba cyo kuri nimero 6 uraza kuba wishe nimero 8. Ko Federico Valverde ni wa mukinyi ngomba gukina nka nimero 8, ariko nkaza gufasha wanashimani wa mukinyi, ariko nabona nizo tsindo washimye. Uri kuri nimero 2 nkamufasha kudefana. Mugenzo bagiye kuri nimero 6 nzoba ndi electro iri hagati mu kibuga, ngomba gufasha cyane defense kinyibagize kuduka. Eske Federico Valverde nataduga ubwo de solution ziraza kuba zivaye ku matiri de loin kuri equipe ya Real Madrid? Question mark. Ngomba kuvuga ko witwa Federico Valverde ntabwo agomba kugaruka kuri nimero 6 y'uwitwa Aurelien Tchouameni, ahubwo ndiko ndahora mu bakinyi babiri, uwitwa Kamavinga ndetse n'uwitwa Dani Ceballos. Uti kubereka abo babiri bona apologize. Ariko Ceballos amaze ikindi atari karakina, gituma nivyo mazigiye kindi atari karakina, ariko ni wa mukinyi ari kuri bande touche ya Real Madrid icogiye kinini. Bivuze ko ndi kuri bande touche ntabwo ngwaye, ndakomeye, ariko ndi kuri bande touche. Kamavinga nivyo ni wa mukinyi mwiza cyane, ariko ni wa mukinyi qui fait beaucoup d'erreurs, akora amakosa menshi cyane, menshi cyane. Ya makosa ashobora gukuta shere equipe ya Real Madrid, ariko ndagwa nkagaruka ne wa mugire récupérateur mwiza cyane equipe ya Real Madrid ifise witwa Eduardo Kamavinga. Mugiye yavyutse neza, ni umwe mu bakinyi bagoye gutwara baro hagati mu kibuga, kandi ni umwe mu bakinyi bagoye kurengana muri equipe ya Real Madrid. Bivuze ko gukina nka numero 6 ego bayimukinishije iyo poste bakibatsindwa na hajya batsinda banganya na equipe ya Girona kimwe, ariko twabonye Kamavinga iyo hall umenga fisa kantu ego arayikina, ariko harimo ako kantu ko gutakaza cyangwa ko gukora amakosa menshi cyane, nayo ni amakosa ashobora gukuta share cyane equipe ya Real Madrid. Narya tubona yuko Rwandiri muri match ya mbere atabaye mwiza cyane, nibaza kuno munsi aza kuba yahindutse, ataza kuba ari runini nko twabonye muri match. Brother, ushobora gutanguza Eduardo Kamavinga muri ico kintu kijanye na recuperation, ariko ikindi kintu naco ndiko ndasujera cyane cyangwa niko ndabona nka je nk'umusesanguzi gutanguza utwa Dani Ceballos ajya hagati mu kibuga. Uti kubereka Dani Ceballos bona apologize. Dani Ceballos numukinyi il est capable de garder le ballon, ari capable yo gufata ballon muri we akazunguruka meme hall canke
akazi gakorwa n'uwitwa Pedro Gonzalez ko kuzunguruka hagati mu kibuga wa mukinnyi ashobora kugumana baro agacenga wa mukinnyi ashobora kugumana baro akayizungurukana mu ataka wa mbere ahama akunamura amaso akaraba eske ndagorora baro kwande ndayishira kwande uwo mukinnyi ni Real Madrid ikeneye kuko nyuma uriko watakwa na Ulisse uriko watakwa na Harry Kane uriko watakwa na n'uyu musore Luis Diaz hagati mu kibuga hari Serge Gnabry bakuyonya buri bacenye ucamana musiyara bivuze ko ukene wa mukinnyi no hagati mu kibuga ari capable yo gukontrola ya baro akayikontrola ku buryo azana stabilité hagati mu kibuga sindi kwa hana rukuranyo Dani Ceballos rero nibyo so wa mukinnyi mu récupérateur mwiza aho ndacemeranya cyane ariko ni wa mukinnyi ari capable yo gukina ballon mu gihe equipe ya Real Madrid iremerewe nyimba mugize ibyo bakumukara ekipera baro muremerewe Dani Ceballos arashaka gutuma mutuza mukaguma hamwe mukabwira ati mugakina baro yiwanyu namwe nka equipe yitwa Real Madrid hagati mu kibuga ushizeho nimero 6 washize Dani Ceballos umwasosiye na uyu Fede Valverde ni wa mukinnyi ashobora kuza gukaveringa buri umwe wese Fede Valverde naco mpamvu ndo ushobora kuvuga yuko gutanguza kwa Dani Ceballos hagati mu kibuga nabyo ibyo byinshi cyane bifasha fata wa mwana muto uyu Ardagula nivyo ni wa mukinyi creative ni wa mukinyi créateur des occasions ni wa mukinyi ariko ntabwo ari capable nawo kuza kuzibira ntabwo ari capable kuza gufasha kuzibira fata Dani Ceballos nako uyu Ardagula mukure mu kibuga mushire hanze tanguza Jude Bellingham nemeranije nawe kuri iyo option kumva ngo ngiye guhikira na equipe ivise mediane nkuko riko ndabona kuri probable lineup kwa Bayern mediane ya Parvovic na mugenzi we Kimmich abona abakinyi babiri bakina nk'abakinyi baba double pivot utaza gusaba ngo bagire organisation ugendeye ku bakinyi baza kwa bari imbere yabo turasanga Gnabry turasanga Ulisse turasanga Luis Diaz na Harry Kane abona abakinyi bica bane babasatirizi bica bigaragara ko equipe iza gukorera ku ma wings ku makoti rero witwa ndavuga witwa Alvaro Arbeloa kwicanga nko kuri match nk'iki agashaka kuzana abakinyi bagomba kugumana ibaro mu gihe Bayern netwanyo ari equipe kinira ku espace uguma ibaro bakayikwaka kwa kurumba mwegeranye umukine ya baro guherekanya kwa Real Madrid ibaraza kwisanga kwa Marco Riz nicyo gituma mvuga ngo ntiremeranije nawe kuzana no match ukashiramo Jude Bellingham ugashiramo Dani Ceballos ugashiramo na Fede Valverde abona abakinyi bagera kuri batatu ushobora no kuvuga ngo rekanzane Ibrahim nawe nyine ndamushyiremo hagati nivyo nagira ngaruko ko Robona apologize fata Arda uri kurondera ibitsindo Brahim Diaz yakinye match nziza cyane Brahim Diaz yakinye match nziza cyane kwa equipe ya Bayern nyine yatanguyemo ariko Brahim Diaz ni wa mukinyi ari capable nawe yo gucenga kandi ni wa mukinyi azi gutsinda no mukinyi kikrede zokazi nivyo Ardagura arakrizo okazi ariko Ardagura si wa mukinyi defender ariko Brahim wa mukinyi ndataka kandi ndadefanda muri rusangi mu mwasosiye nabo ba Kylian Mbappe amasosiye na Vini Junior ni wa mukinyi ashobora kugira byinshi cyane agufasha reka maranga mutima nivyo Ardagura n'umukinyi mwiza n'umukinyi kikrede occasion n'umukinyi ashobora gukora biri kimwe ashobora gutanga mu pass ariko eske Ardagura mwo mwanya wo kuza igituma niko ndabivuga bona apologize nabwo Real Madrid ikigira ibitsindo byinshi habe na gato ni Real Madrid irikira kinirondera ico gitsindo kimwe ariko nayo yirinda ko batayishiramwe ibindi niki ndiko ndavuga ati wowe ugomba gutanguza abo bakinyi bari capable yo kuza gutsinda kandi bari capable yo kuza kugufasha kudefenda Jude Bellingham twara mubonye ni wa mukinya gufasha kwataka ni wa mukinya gufasha kurondera ibyo bitsindo kandi ni wa mukinyi ikibuga kimara yiruka ni wa mukinya defend Dani Ceballos nivyo so wa mukinya zo gufasha kudefenda cyane ariko nawe wa mukinya zo na stability mu kibuga mu gihe mu equipe ya baro arashobora gutuma equipe iba stable gavuga ati reka natwe dukine dutuje uwitwa Brahim Diaz ni wa mukinyi ashobora gufasha kurande rw'imbere mu gusatira kandi ni wa mukinyi ashobora kuza gufasha kudefanda mu gihe Trent Arnold aremerewe n'uwitwa Luis Diaz twabonye Luis Diaz ntabwo ari wa mukinyi ashobora kuza kugorana cyane kuri Trent Arnold ko twaramonye Trent yaramufashe no muri match ariko muri kino gihe turakeneye nawe wa mukinyi aza kuba ari efficace imbere y'izamu kandi akongera akabara wa mukinyi yibuka kugaruka inyuma bitari kwa Ardagura kandi bitari no kuri aba bakinyi ba Mastantuono ariko kuri Brahim Diaz ico kintu kiraye fata iyo risk nivyo Ardagura ashobora no gutanguramo ugafata Brahim ukamashira handi ariko nje ndabona ko Brahim yatanguye mu kibuga ugatanguzamwo Dani Ceballos ugatanguzamwo Jude Bellingham abana bakinyi batari batanguye muri match ari nabakinyi bashobora gutanga byiza cyane kuri match yo kuri no munsi ndavuga kuri equipe ya Real Madrid ndetse hakazamwo na kakanu ko kubona efficacité y'uwitwa Kylian Mbappe ndetse na mugenzi we uyu Vini Junior nkuko nawe yabivuze ati nivyo afise des individualités zimeze neza cyane ndavuga ati Vini Junior ndetse na Kylian Mbappe atari
nk'umukambwe nka Newell ati ntabwo ngomba kugira ubwoba kuri Mbappe ati ntabwo ngomba kugira ubwoba kuri Vini Junior ati ahubwo ngomba kugira ensemble nkagira ko ubwoba bwa Real Madrid kuko ati Vini Junior na Mbappe n'abakinnyi ba Real Madrid ati kandi nabwo bokina uwitwa Yuda Bellingham cyangwa abandi bakinnyi badahari rero muri rusange navuga ko kwa Real Madrid barasabwa kugenda bari makini bakarondera ibyo bitsinda ariko babirondere muri ya gahunda yo kuvuga ati ndiko ndarondera ibitsindo ndabirondera kuri equipe nayo indonderamwo ibyo bitsindo muri rusange mvuga ati ndashobora gushiramo kimwe kandi nabo bakanshiramo ikindi ariko bibuke yuko ni gitsindo kimwe ushobora kuronga ku minota 90 ushobora kuronga ku minota 80 ushobora kugitangurana match rero ni gitsindo kimwe kitavunanye si gitsindo si bitsindo bibiri girurondere si bitsindo bitatu girurondere ni gitsindo kimwe ugomba kukirondera en conséquence cya gitsindo rondera uvuga iti ndakirondera mu kirenda kibona kandi nkakirondera no mu gihe nani ndiko ndizibirira ndazibira nkongera nkata nuko biza kuba bimeze rero ni saa 3 z'ijoro equipe yitwa Bayern Munchen iraza kwakira equipe ya Real Madrid urukino rukomeye cyane nubwo ko rufise byinshi biza kuba rusobanuye muri no quart de finale utwa Slavkovic Romania ku rundi ruhande mu gihugu cy'Ubwongereza ku kibuga Emirates Arsenal iraza kwakira equipe ya Sporting Club de Portugal mu rukino rwo gusubiriza cyabaye kimwe kubusa mu rukino rw'ibanze mu gihugu cya Portugal yabivuze ku munsi w'ejo ati nibiba ngombwa ko hari umukinnyi yiyumva ko aza gukina nubwo aza kuba bisoba bari buke ataze kuza dukine atimaze kubona ko karabwira basaka atimaze kubona ko ibintu biriko bishobora kuyimukiza ati muze twitanga uburyo bwose bushoboka kwa Arteta novuga ko ni Arsenal igize back to back muri quart de finale ko burikwa ko yasezereye equipe ya Real Madrid na ikitsindirwa muri demi finale na equipe ya Paris Saint-Germain bagomba gukina na equipe ya Sporting de Portugal bayitsinze igitsindo kimwe bwana apologize igitsindo kimwe novuga ko cavuye kuri cyane ku minota 90 ni equipe kandi yari kari des occasions zikomeye ndavuga equipe ya Sporting umunyezama bamwiza ndavuga bita David Raya rero muri rusange twari tetaza kuba imbere y'abakunzi biwe twara tuvuga ati equipe ya Arsenal nabwo itsindirwa mu rugo equipe ya Arsenal yirikira kina kuri Emirates Stadium ni intsinzi biri assuré ariko twabonye ko bishobora ko batsindirwa mu rugo kuntsinzwa batsindirwa na equipe ya FC Banama bivuze ko na equipe ya Sporting Portugal ishobora kuza mutwe nayo yavuze ati homboka tugomba gukina bimwe byo gupfa no gukira na kare naco tucera twaratsinzwe reka tubirondere bakaza bashamwe ingufu twarabonye ne equipe capable gutera pass ne equipe capable ko kwataka ne equipe capable gutsinda ibyo bitsindo nkuko babikoreye Bodo Glimt bakatsinda ibitsindo agera kuri 5 ariko na Arsenal ne equipe capable ko gutsinda ne equipe kandi capable ko kuzibirira nivyo bike baba bafise ro kuri Mikel Arteta agomba gukina à 100 fois agomba gushiramo abakinyi biwe ibintu bikabananya kuri nayo bimeze neza cyane Arsenal ishobora kurengana equipe ya Sporting Portugal ariko atari ko byoroshe cyane kuri equipe ya Arsenal bona apologize ariko bakamenya ko bagiye gukina na equipe nayo yabagoye muri fazal nuko biza kuba bimeze gahunda ni saa 3 z'ijoro Real Madrid Bayern Munchen Benfica Sporting Club de Portugal bari kumena Arsenal